abariko baranyigisha kuyinywa twaragenda nk'ahantu haga kuri nahangwa tukagenda musi y'ikiraro hajya kwakirya kiraro munsi ariho twicara umwe wese afise akayakuzuye kajya ka karibu ariko rero umwe wese ariko ariyereza rero baranyigisha ndavuga none bwa mbere naratangura none ibyo bintu biradora kari biyoro ibanza muhoraza muri mu bihugu byo hanze naho bakugora ko nabwo wiyumva naho bakugora ko nabwo wiyumva twarayigura akajya agace ubusinzi bwa mbere akajya agace kajya ka karibu kagurwa igihumbi oya amajana 8 bagura kwa bajya mugabo bajya babwira nta hantu umuntu nyene ayidandaza azuko uyinywa nabwo yaguhereza twaca rero kumubera tuba ariyo gukoresha ibirato abantu mushonesha ibirato nibaza murabona amakuru ngene barashonesha ibirato kumbe na wewe ukura binzi wewe bahanura ntibazofigere bamana gakenga kubera kutugenda umagakega ko nikigenda igukoroniza kutugenda ariko unayibura ukagwara umurwaye oya ukumujukumira ukamegura afise imbeho umuti oya gusa baranyugaranaho bakaza barangaburira ndi ngaho nyene singende hanze ngeze kandi kuvyako ndabisome bari numva fresh naco ninuna yego imana yarameze agenda bireba kwera baza mukomera amashimasha kubera niga koro abasuma kenshi irabafasha naho bakubita nabwo wumva oya wowe uza kumva byahetse nikuza kwinzoga ni droge usanzwe urayinywa bakagushima wowe gusa ububabare byamaze kuvanga esanse narayimwe nayone esanse nikuja nyene kwa koro nico kimwe mugabo esanse nikaze nkakuta kwa koro oya twaraye hariyo abajya kubera abajya b'amamoto barazicuruza mu kuvodoka turaca nk'ubu utatubabesha umuntu w'imoto umutaximoto ahinze kubera esanse irazinze catucanga amahera amarero tukayafuza amahera tukagenda kugura tatwiturumoto tukagabura ahantu rero mubona hari abantu benshi bagenda batandukanye ari abasabu n'uwo musabu nzi nka mu Burundi nyene beri mutonegoyine Okay. Unamaze kumva yitwa Peshi. Peshi haguruka bakubona ni mushwaririmba n'akaririmbo kawe kugira ngo
dutangire ngaho Yes, turi tariki imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2021 aho twibuka neza umunsi mukuru wo kwikukira ku Burundi. Uno munsi ndi kumwe n'abapresident bo muri kazoza, turi kumwe n'abaministre bo muri kazoza, ndetse turi kumwe n'abamustanteri n'abandi bagiye batandukanye ko ntawuzi umwe wese cyazoba. Elmaruf mwarimo nakuzaniye abazotubera bakuru b'ibihugu, abazotubera abashikiranganye ndetse bakayobora igihugu uno munsi nabo bakaba intwari nk'abandi. Reka tubaze tubaramutse n'abana uno munsi aho bari ushobora kubarabuka bagaya ariko ntawuzi kibarimo, ntawuzi kazoza kabo. Naye ndavuga ati reka tubarondere tubavugishe nawo tusangiye nawo umunezero nagira umunsi mukuru wo kwishima kubene igihugu bose ku murundi wari wese ahari ndetse akanavyishimira. Mumeze neza? Ego. Neza neza kabisa. Ego. Aha. Eti? Turumye. Murumye. Mumye he? Mubiri wose. Ego uko mumeze ngahanya ndazi neza yuko muri mu buzima butameze neza butaryoshe ariko ndazi neza yuko murafise bamwe mu bantu bagiye babegere bakabafasha kugira ngo mukomeze kubaho, sivyo? Umuntu wa mbere mushobora gushimira ukuntu mubayeho ninde? Jewe ni mama Gadi yamadufasha nimbobo n'abantu bakuze yabonye umwana aryamye mu barabara mubyibusa akaja kumugura ibinini kamuha n'indari wiwe akaba araryamye akize kabara aravugage na mu bagenzi bawe ase kugwara akamugurira ibinini kandi cyane sindamutarishije nabi kandi arakugurira n'impuzu n'ibirato. Ego uno munsi aho muri umuntu ababonye mwebwe mu barabara abita bande? Mayibobo. Mayibobo nabo barakwita mayibobo. Witwa Trise. Witwa n'akazina kawe?
Vuga witwa gute? Tuse. Tuse urazi ico bisigura tuse? Oya ntacyutse reka ntubeshe. Nego aba bana rero nko mubabona no munsi no munsi mukuru wahariwe kwibuka independence y'Uburundi, ariko hariho bamwe mu bakoze kino gihe cyo kubakoranya kugira ngo babasangize babahereze ico kurya ndetse banabishimane babahereze akazi kibatambe baryoherwe. Ariko umwe muri mwebwe akuze, umwe muri mwebwe yo bakuze aze hano tuganire gatoya. Yitwa Bonfils. Bonfils nibaguhe gatebe kawe tuganire. Bonfils mwebwe mwese ngaha mubana hano hamwe? Twebwe oyaye harabaja kuryama iwabo abataha n'abadatanyene kubera ubuzima urashobora kuba ubona iwanyu mubaho nabi, bamwe bakahitamo kuja mu mabarabara. Rero umwe kiramu ngaho umwe wese afise iwabo, bamwe nabo bafise baramibarabara mugaru kuntu rero kujya polisi babarondera mwijongo babatwaye kuri CRS, hari abatagenda baca bagenda kwerekana abagenzi babo bakabafata. Nuko rero iyo hagize bafata akamutwara bamutwara hehe bigenda gute? Barashaka kumutwara kwijabe baramufunga, baramwambika muvandi wabaju muri CRS na muzu baba barabaha bakaba n'ubugari mwijoro bakarya umuceri, umurango bakarya ubugari bwa bigori. Baca babaha iminsi rero yo kubarekura. Yego abantu babategure kino kintu no munsi wewe wobabwiye iki nk'umuntu usanzwe wabaserukiye aba bana bose mu kiganiro? No babarira ko Imana yobahezagiye kandi bikazokwameho batwibuka, azokweme bibuka n'abana bo mwibarabara n'abo bamwe ngaha tutabamwibarabara bo kwame babibuka uko nyene babibuka nabone ko baba mwibarabara. Yego icifuzo cyanyu mwebwe niki? Niko aba bana bari ngaha bova mwibarabara bakaja kwiga nabo batoba basi batageye muri CRS, ariko bakaraba ahantu bo bashira bakiga. Ego twanezerewe twaryohewe ndetse twishimye turahimbaza isabukuru ryo kubona Burundi bwikukiye ni tariki imwe nkuko namye ndabivuga kuva kare, ariko nitwahereje ngaho negereye bamwe mu bantu batumye abana bakorana ndetse bagasangira bakaryoherwa kugira ngo atubwire 2 cyangwa 3 eske niyihe mpamvu yoba yaratumye babakoranya kuri no tariki bimeze gute. Ariko reka tubanze tumuramutse kwanza hama abidondore. Mumeze neza chef? Ego meze neza. Uruswaga mzee. Kawaida bro. Mizuka lakini mzuka kabisa bro. Ego ndabona mwadukoreye ikintu kimeze neza ndetse kiryoshe aho mwakoranice abana sindabitaho mwibarabara ariko nabana batishoboye ni bantaho nikora iciyumviro cyo kugira ngo mubakoranye kuri no tariki imwe yo kwikukira cyaje gute? Bon cyambere nashaka kwanza ndabashimire kubona mwashitse hano hantu, hama ikindi kintu cyatumye dukorana ngaha numu brother tusanzwe dukorana kenshi yitwa Didier Kiss, yatwegereye atubwira nta kuntu twogira akantu, nta kuntu le premier kwegeranya abana bon sabana bamwe barabara kweri ibarabara ntivyara siko, donc atubwira ati twegeranya abana batishoboye tubashira ahantu hamwe dusangire, duhamagaye inshuti za Imperial TV, inshuti za Didier Kiss ndetse tubane hamwe hama ibintu bigende neza. Donc cyo gituma mwabonye ijya cover turabashirako turabatumira, mwabonye aya abastar benshi bajeje gushika ubunyene ba Wiz Design ba PHB, ni ibintu vyiza donc natwe twanezerewe. Ego turavye bano bana n'abana benshi cyane sinibaza neza yuko muba mwabakuye mu kigo kirero canke vya mwabatoye gute? Aba bana kungene babona ngaha bavuye mu mihingo itandukanye, aya bavuye mu Tangano, aya bavuye ya town, aya bavuye ngaha mu Carama, donc n'abantu bagiye baza ahantu hatandukanye bavuye ahantu hatandukanye. Biba vyoroshye gutora umwana akamubwira ati uri imodoka ari ndagutwara hana anya mu gihe atakuzi n'ingene usanga ari abantu babaca muri struggle nyinshi ashaka kuvuga ati cyangwa usanga ngiye kongerera ikibi. Oya byari ibintu donc twegereye abantu basanzwe babarongoye, abantu basanzwe babazi, turasaba permission cyo gitwa nta kuntu twogenda dutora abantu ngo nyine mwibara twazana ata donc ivyo bavyumvikana n'umuntu avyumvise ati mbe mwabatwaye kubahishana.
yego mugitegura iki ikintu cyose kiba gifise ubutumwa kigomba gushikana ku bantu message irimwe muri kino kintu cy'uno munsi niye bon message nyamukuru ni gufatana mu nda kandi kuvuga ngo Imperial TV cyangwa Didier Kiss ngo dufise amahera menshi oya donc ni wa mutima wo gusabikanya n'abandi bavuga mu kirundi bavuga ati ngo bikebyanira bankana siko twavuga ati umutima wacu wo gufasha reka turabe twikore kuri aba bana tubahe nawe wavye kuri cover anditse ko nabo batwengeye siko donc umunezero tusangire kuvuga ngo na mahera menshi no ndetse uravye sana mahera menshi byatwaye ibintu gusa kuraba nabo nyene baryoherwe tubashiremwe akaziki wabonye indirimbo zawe nyene bariko barazitamba nuko ego je ndabashimiye cyane ku mwanya mwampaye just twagomba kumenya uko vyari vyiroganje ariko dushimire Didier Kiss ahari hose Imana imuheza agende ndetse nshimire n'abandi bose bakoze ivyo bashoboye kugira ngo kino gikorwa kigende neza kuko ni ikintu ciza ikintu twohamagarira abandi bantu bafise ico bashoboye gukora ku bana nk'aba niki bon je ntababeshe mu Burundi ari abantu bafise amahera tena wengi bro ari abantu bafise amahera si blague abantu bakoresha amahera mu bintu bitandukanye ari ushobora gutwara 500,000 agahera mu kabari ari abandi bashobora ati 500,000 ndayagabiye umuntu mugabo ufashe en moins 200,000 cyangwa 300,000 ugakoranya abantu nk'aba ndetse n'imigisha kumani guma yiyongera donc ati message twashaka gutanga kintu twakoze no munsi mwabibonye abana baryohewe le premier c'est anniversaire ya 59 ans ya independance twese twaryohewe igihugu kiraryohewe ni bon kabisa je ndabashimire cyane ku mwanya mumpa bon je ndashimiye Ndaha TV n'abantu nkurikirana gose ndetse ngire ko ndamutsa Madame Jolene n'abakozi bose ba Ndaha TV murazi ko Imperial TV bakunda nta kintu twokora twebwe tutahamagaye Ndaha TV kandi nta kintu Ndaha TV yokora idahamagaye Imperial TV donc na twamaze kungubunye ni one love bro ariko nanye shimira ubwanje mane we naye shimira El Malove marimo kugira El Malove promoter bro je misi yose mbonye link ya Ndaha TV hajya musaba isiko El Malove ukora wenyene bro oya abo mwe service arafise system akora mwari bro ni hatari merci beaucoup papa ego